gutangura inzira zacu. Birashoboka ko uri kurafata inzira zawe. Birashoboka yuko hari ibintu kurashaka gutorera inyishu. Imana yakugiriye mu isezerano irakubwira ngo iyi ntambara si yawe ariko iyi ntambara ni yanje uhoraho nikongize. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana imaze kubira ko ari izo kuzanira ikagutegurira ameza imbere y'amaso y'abansi bawe, ikaguserva nk'userva kuri plateau, ikakuzanira inyishu yawe. Haleluya. Umaze kubona bitevye, uratanguye kwizanira Hagari wawe, uratanguye kwizanira metode yawe, uratanguye kubishiramo akaboko kawe, uratanguye kubishiramo akaguru kawe, uratanguye kwigwanirira, uratanguye kumanipula abantu, uratanguye kurondera abagushigikira, uratanguye kugwanya abandi, uratanguye kwicira mu nzira zawe, uratanguye gutanga ibiturire hirya no hino, uratanguye kugira gutya na gutya, uratanguye kugwana, uratanguye kuja kuraguza. Ariko izo nzira zose ivyo uri kuratangura gukora byose, ngana kuvuga ngo ivyo byose uri kurakora ni inzira zawe. Sara yakoresheje inzira ziwe. Kandi Bibiliya ivuga ngo Hagari yaravyaye umwana bamwita Ishmael. Ariko kandi Sara ntigeze aryoherwa Ishmael. Sara ntigeze abona Ishmael umwana w'incoreke, umwana wa Hagari ngo amurabe yumva ari uwiwe amuryoherewe. Ahubwo yatangiye kubwira umugabo ngo urabona ngo uyu mugore kuva aryamye kuri poitrine yawe agasaminda akavyara asigaye nkengera. Noneho wa mugore uravyumva ikibazo ciwe turabona yuko yashaka umwana wa Abrahamu, umwana yavutse ariko atanguye kwidoga kurusha uko yigeze kwidoga. Abrahamu uyu mugore wavyaranye watanguye kunkengera, namubonye arenganye muri saro ukuntu yandavye, atanguye kunkengera ko yavyaye, atanguye kunkengera ko afise inda, ingene acira umenga nirekwe, ariko umenga reka aranyereka ko je ntaravyara nirekwe. Uravyumva? Hakuryohererwa ko umwana agiye kuvuka, ahubwo atanguye kugira ikibazo c'umwana agiye kuvuka. Ngenda kubwire ngo ikibazo ca Sara ntiyari umwana, ikibazo ca Sara yari ugushaka gukontrola. Urabizi hari igihe mu buzima bwacu dushaka gukontrola. Imana yaransezeranye ngo izonkoresha izogira gute, ariko ko yansezeranye kubigira gute umwanya itaratangwa kubikora, nkatangura gushaka gukontrola timing y'Imana, nkashaka gutangura gukontrola umwanya w'Imana, nkatangura gushaka yuko ibyo Imana yansezeranye kwikora iyabivuze nizi ryari izobikora. Yesu ashimwe cyane. Je cyo nkwiye gukora no kubirindira, ariko umwanya itaratangura kubikora je nkatangura kuba ndavyikorera. Kubera iki? Kuko ikibazo ca Sara si umwana, ikibazo ca Sara no gukontrola ama evenement. Bantu b'Imana ngena bwiye ngo nimba ari ikintu ca mbere kibi kibaho ni control. Duhora dushaka kugira ku kintu Imana ifise ico yabivuzeko. Iyo Imana ivuze ngo izogushira hejuru, ugasanga utanguye guponda abantu bose mukorana, ugasanga utanguye guhonyera abantu bose mukorana, kuko Imana yavuze ngo izonshira hejuru. Ego uri kuraduga ariko uri kuriduza. Imana yavuze ko izogushira hejuru, ntiyakubwiye ngo wowe biparticipemwe mu gukasa abandi, ariko wewe ukora icyo Imana ikubwiye gukora mu mwanya wayo, kuko ivyo Imana yasezeranye gukora ntibikoresha inzira zacu, ibikoresha inzira zayo. Haleluya. Amen. Bwira mu ncamake ntusubire gukontrola. Amen. Amina. Amen. Kuko iyo ubigizemo uruhara n'ikizovamwo ntikizoguhaza. Mwari mumaze kubona ibintu bisa n'inyishu ariko vyaza ntibiduhaza. Mwari mumaze kubona ibintu bisa na Isaka ariko akaba ari Ishmael. Akaba ari umwana ariko kandi ukaba udashobora kubiryohererwa ngo vyakire kuko wumva hari kibuze. Narizi ikintu kimwe, igihe cyose twege twishiriyemo akaboko kacu tukigwanira kugira ngo dushitse umugambi w'ivyo Imana yatubariye, ivyo ushika ko vyose mu nzira zawe nta na rimwe bizana satisfaction. Haleluya.